imisaraba yacu guca mu bigoye tudahemuka ucyo tukamushingira intahe nk'uko na wene yashingiye intahe kwemera igihe yadupfira. Tuza kandi turi kumwe n'abo baganduka ku babo abaca ku mazi abafise n'ivyo bakengurukira kumukamwe no munsi, tutibagiye n'ibibondo bija kuronka isakaramentu ry'ibatisimu. Tubanze rero twitunganye umvugo mu ngiro no mu kwibagiza ivyo nategerezwa, niko naracumuye cumura mbizi cumura n'ibwiramana. Nico gituma ntabaza Mariya muhimbazo yanga n'umubikira n'abamarayika n'aberanda bose, namwebwe bene wacu munsabire ku Mukama Imana yacu. Imana mushobora vyose nitugirira ikigongwe, maze nyamara kuturekurira ibicumuro vyacu ituronse ubuzima bw'amahoro.
ushobora byose ubwiza bwose bukomokako byagiza mu mishaha yacu urukundo rw'izina ryawe kugira ngo dukomeze mu ibyiza byose mu kutwogerereza umutima wo kukuyobokera wongere widuhangazemo no kuduha umwete w'inatitezuka kubwa Yesu Kristo umwana wawe akaba n'umukama wacu w'Imana musanga ubuzima riganje mu bwe bwa mutima mweranda mu myaka yose. Ibyo dusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Ewe Mukama waranyoheje nanjye ndagukurikira, warandushije ubukomezi urantsinda. None sigaye ndagatwengo mu Barundi bose barankekeza. Uko mvuze ijambo bose niko nsemerera nti umuryano ugusambura. Ijambo ry'Imana ryaranteye iceri rimpa amenyo y'abatwenzi umunsi wose. Nabaye ncibwira nti sinkimukubitiza ko agatima ntaco nkivuga ku izina ryiwe. Nza numva urubeya rwaka muri jewe runyengetera no mu musokoro runshwara umubiri wose birananira no kwiyumanganya ngo ndarurinde. Iri ni ijambo ry'Imana. ndabahanuye kubwirwa cy'Imana ngo muyihereze imibiri yanyu n'ishikama rizima
yeranda yishika ku nyota, uko niko musenga Imana mukuri. Kandi nimureke kwigana imigenzo y'isi, ariko nimwisubireko mu gutahuza ibintu, mubonereho kwiyubura no gutegera icyo Imana ishaka, icyiza, igishemeye be n'igitunganye cyose. Iri ni ijambo ry'Imana. Imana y'umukama wacu Yesu Kristo yomurikira amaso y'imisaha yacu kugira ngo turimbure ukwizigira yaduhamagariye ko kungana. Alleluya. Uri Kristo umwana w'Imana nzima. Kuva ico gihe rero Yesu atangura gusobanurira abigishwa biwe ko abwirizwa kuja i Yerusalemu ngo ahababarire menshi ababazwe n'abashingantahe n'abakuru b'abasaseredoti n'abigisha, akicwa, hanyuma ku munsi ugira gatatu akazuka. Petero rero amwihereranije aja mu vyo kumutonganya ati, ntirikabe Mukama, ivyo ntibizogushikira n'intete. Yesu ahindukiye abwira Petero ati, vaho, igira inyuma wa Shetani we, uriko uransitaza. Ivyiyumviro vyawe si ivy'Imana, ni ivy'abantu. Hanyuma Yesu abwira abigishwa biwe ati, ushaka kungendanira n'iyihebe, yikorere umusaraba wiwe ankurikire. Nanone ugomba kurokora ubuzima bwiwe azobubura, nawe uzobuheba ku bwanje azoburonka. Mbega umuntu vyomumarira iki
gutunga ivy'isi vyose aroshe ubuzima bwiwe. Ubona umuntu yotanga ibingana ikigo amucungure. Aho rero umwana w'umuntu azoza mu ninahazwa bwa se akikijwe n'abamarayika biwe, nihazoheba umuntu wese ku bikorwa vyiwe. Dushemeze ijambo ry'Imana. Bavukanye dukengurukira Imana yaduteye iteka tukazinduka kuza kuyihaya kuri uno munsi w'Imana ugira 22 mu mwaka w'amasabamana. Tuje rero nk'uko izaburi yabitwibukije, tuje dufise inyota, tuje dushaka guhura n'umukama, kandi umukama ashaka guhaza ibyiza vyiwe. Umunsi w'Imana nk'uko tubimenyereye ni umunsi dushemeza icungurwa ryacu. Ubwa mbere tukabona yuko umukama duhamagarira kuza kumuhereza impuka wenyene yahereje rimwe risa igakiza abantu. Muri iyo mpuka ariyo duhimbariza rero amabanga ya Pasika. Tukibuka iyo umusaseredoti atubwiye mu gihe cy'konsekrasiyo ati ibanga ry'ukwemera n'agatangaza. Yego cyane umukama turemeza ukuva kwawe kandi turashemeza izuka ryawe gushika ruzogarukira. Igihe cyose rero duhereza iyi mpuka nk'uko yabishimye wenyine akabishinga, nk'uko twaba twisubiramo kuwa kane mweranda, wenyene yashatse ko iyo mpuka ari izoherezwa hose, ko abantu bose bazoronka urukiza kandi ko abantu bazosubira kunywana igihe bazoba bashize kubiri. Impuka ya misa rero duhereza ku munsi w'Imana umuryango ukoranye, ni impuka y'imisa bwa mbere twugurura umutima kugira ngo twumvirize ijambo ry'Imana, kuko iyi mpuka ya misa duhereza ifite ibice bikuru bibiri: ijambo ry'Imana n'ameza meranda y'Ukarisiya. Tukaza tunyotewe nk'abavukanyi baza kunywa ku isoko rimwe, ku ijambo rimwe ry'Imana. Kumva rero umuntu aba anyotewe aja avimuhira w'impuka ihera mu kuvimuhira witegura muze, urumva by'ukuri kugiye guhura n'abavukanyi utagiye gusenga wenyine. Kandi ukumva yuko aho muja guhurira mu mpuka y'imisa mwese mufise inyota imwe ariyo guhura n'umukama ngo bahaze n'ijambo ryiwe,
yongere abagaburire umubiri wiwe mweranda. Ijambo ry'umukama rero iyo dutanguye kuryumviriza turibuka yuko iryo nyene ritwibutsa ko ari kujya kw'imvura idashobora kuva mu bicu ngo ishike ngaha kw'isi ngo isubire hejuru itatanze akabombere. Niko rero natwe tuvuga yuko ijambo ry'Imana abarishikiriza tuvuga ko abashikiriza n'ijambo ry'Imana bajya bashikiriza baba bateguye ijambo ry'Imana badushikiriza bakamenya ngene barishikiriza neza nk'uko atari iryabo bagaheza bavuga bati iri ni ijambo ry'Imana. Iryo jambo ry'Imana rero turyumva kenshi hiza kwinshi, hari abo baza banyotewe ku mutima ati tuje turushe mukama duha ijambo ryawe rifashe urugendo nibwo kuko ndarusha. Uwundi akaza avuga ati jewe je nezerewe nkeneye ijambo ry'agahimbara. Umwe wese rero aza ashaka guhura n'Imana kuko abanyotewe yuko Imana ibere inyishu mu vyarimo, kandi koko ijambo ry'Imana ni urumuri rw'ubuzima bwacu. Igihe wuguruye umutima iryo jambo ryateguwe risomwa ku isi yose, iryo jambo dushaka rihaze bose mugabo wese rigusaba vyarimo. Naha twovuga mukaza ngaho wese akavuga hari ivyo duhurira ko hari ivyo wisangije mugabo wuguruye umutima ukumviriza ijambo ry'Imana. Ico gituma ijambo ry'Imana turyumviriza ata muntu asamara, ashaka kuryumva rize kumurikira ubuzima bwiwe. Uwigisha agakwa kuri bikeyi ariko umutima w'Imana warakose arakwereka uwo muco uje kwirukana umuzimagiza mu buzima bw'iwawe. Ijambo rero twumva nk'ubu turiko tupeje kumva uno munsi twumvise yuko amerekero yayo nuko tumenya yuko umukristo ari mu ntambara kuri ino si, intambara y'umutima, combat spirituel. Ukuvuga yuko wewe warahisemo Imana mu buzima bwawe, umuzirikani wawe Imana yarasizemo ububasha bwo kubona icyiza, kubona ikibi. Iryo jambo riza rero riza mu mutima wawe nk'ijambo riza mu mutima rikwereka iti ndi Imana yawe, umviriza ijambo ryanje. Rero twumva turi mu ntambara y'umutima. Mwumvise Yeremiya ngene yiganye, mwumvise Yeremiya ngene yiganyira wenyene. Yeremiya mu kwiganyira turazi ko ari muhanuzi yatowe akarungikwa, twumvise yarungitswe ubwa mbere ngo agende gusenyura, asenyura ubwo bwami bubi ariko yubaka ubwami bwiza, atembagaze ingoma ya Sekibi yimike ingoma y'Imana. Ugiye kurandura kugira ngo utere ingemwe nziza. Niho yivugira ati none mukama jewe ivyo nzobishobora, jewe sinzi n'ingene vyogenda, ivyo mubita ubundi. Umukama yamubwira ati nzoguhagarikira. Ashafatira ngaho rero niho twumvise ariko aravuga wewe mukama warandyoheje ngo nanje nemere, ngo kandi warandushije ubukomezi. Aya majambo ya Yeremiya n'amajambo yo kubwira n'uno munsi umuntu yemera wese kumva umukama agutoye, akagutora, akakuragiza abantu, akakuragiza urugo, ugasanga iserugo uri narugo cyangwa imbere ngo bari uri n'umwana ari mu rugo. Umuntu wese umukama hamutuma amubwira ati aho ndagutumye haragowe, ntuzovyishoboza wenyene, mugabo nubanyizigira uzobona ukuboko kwanje ko gukora. Azokubwira yuko nkuko yabwiye abandi ati uzoronka abakugora. Burya abantu batugora batuma ahubwo gutera imbere mu Mana, kuko batwereka yuko uko batugora nuko bataba baramenya Imana, canke ariko bakugora kuko batabizi ko ariko barakugora. Mugabo nawe uri umukristo urasabira uwo muntu mu mutima wiwe yoba ariko ashaka kukugirira nabi. Kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo abansi banje barahagarara bantega ibitego ngo ariko ngo jewe mba mpagaze imbere y'umukama, ngo kandi umukama Imana yanje ngo we nakurikiye niwe azoshingira intahe, niwe azogomora izo mpome, niwe umukama azompa akanyamuneza kabamwe bajabuka babanje kurwana bakongera bagatsinda. Yeremiya rero aratwereka ufatanije n'inkuru nziza y'uno munsi ingene umukama atubwira ko ukeneye kumukurikira
azoronka ibimugora, ngo hazoba imisaraba mu buzima, ngo rero ukeneye kumukurikira ngo yihebe, ngo yikorere umusaraba wiwe, ngo amugendere mu makanda amukurikire. None Yesu ko batamwumvise, wotangara we batakumvise. Kandi Yesu abamubwirira nabi n'abari bamuzi bagendana nawe. Rero uno munsi aratubwira ati nta buzima butagira umusaraba, nta buzima butagira umusaraba. Iyo usanze abo bakajya bariko barajyana aribo bemeranije yuko bazofatana urugendo, birababaza. Iyo usanze abantu bari bakwiye kuba bafatanya ukuboko, ibere ryayaze, birababaza. Mugabo uri umukristo uravuga uti ibyo ncamo byose, uwo turiko turavuga icanke biriya, ibyo ari byo byose inganje ya sekibi dukwiye kuyobora kugira ngo twimike ubwami bw'Imana duca muri izo nzira zitoroshe. Ku bwacu rero ntacyo twishoboza. Nico gituma twumvise Pawulo Mweranda yandikira abakristo b'abapagani ngo mureke kwigana imigenzo y'iyi si, mureke kwigana imigenzo y'iyi si. Ni ukuvuga iyi si iyi si ishaka kurondera kukwereka yuko bishoboka kubaho utababaye, kubaho udatamye. Iyi si ishaka kukwereka yuko hari ubundi buryo bwo kubaho utisunze ijambo ry'Imana, utisunze kubahiriza agateka ka zina muntu, udashatse no kubahiriza ubuzima bwo gusangira urugendo. Ivyo rero kumva yuko isi ya none uko imeze irazunguruka kandi ishaka ibijyamo kandi ikwereka byose ko bishoboka. Ariko umukristo nyawe azi ko kukurindira umukama twaba tugavye, kuko tutazi igihe azozira, twisabira ingabirano y'uguhoza ko gusenga n'ingabirano y'ukurindira Imana kwishitsa isezerano ryayo igihe hari icyo twarisavye. None bavukanye kuri uno munsi uri hejuru, nuko twomenya yuko ivyo ducamo byose twumva bigoye, umuti wa mbere uriho kugira tubivemo neza ni ukugira ubuzima bw'igisanisho, kuba mu Mana. Kuko Imana twaguma turi kuri yo ntizoturekura, mugabo nitwayirekura tukagenda gukurikira ab'isi ingene babaho, tuzobura vyose. Umukama rero akeneye agasanisho nyabworo k'iwawe, kandi uvugira mu gitanda ukivyuka, kandi uvuga ugiye kuryama, kandi uvuga kandi uramurira ubutumwa ubona hameze nabi ukahasabira atabuzi kuri kurabikora, kandi agasanisho uvuga mu muryango wawe ubona hariko biragorana canke ku mubanyi wawe ukabihereza umukama. Ako niko kazovomera ubuzima bwawe. Ubwa kabiri ni uko ugwiza umutima w'urukundo rugaragarira mu kigongwe n'impuhwe z'Imana, kuko niwagirira ikigongwe mwene wanyu uzoba umurokoye, kandi wagirira ikigongwe mwene wanyu niyo yoba ataramenya ngo aze kugusaba ikigongwe, wewe numurekurire, kuko niwamurekurira uronka amahoro. Nivyo yibaza ngo ariko ashaka kugutega ntibigufata, uri kurikingira ariko nawe ushaka ngo abe mushasha musangire urugendo. Imisaraba rero bavukanye hariyo tubikwegera, hariho n'indi turemekwa n'abandi, ariko burya uri kurwana n'umusaraba waremeswe n'abandi biroroshe kuwikorera, mugabo wowe ubikwegeye birakugora kugira ngo uwuve. Turasaba rero ububasha bwa mutima mweranda burukire kuri umwe wese muri twebwe turi ngaha, kugira ngo bavukanye umutima umukama yaguhaye kurwana kuri ino si, uw'umutima w'urukundo wigiza kure umutima w'urwango. Tugira akanyamuneza yuko uwo wese umukama yadusize imbere tumubere urumuri, tukamuha ikigongwe, tukamuha amahoro, hama twese umunsi w'izina tugahurira guhaya umukama atawufitiye ideni n'uwundi kiretse rimwe ry'urukundo. Umukama rero abahezagire uno munsi abaje imbere, yongera abereke uruhanga rwiwe rutananirwa, abatsindire aho ab'isi bashaka kumutsinda, ababere inyishu aho ab'isi bibaza yuko byananiranye, ababere umuganga mukuru aho n'umuganga wo kuri isi yayobewe, umukama agushize mu kiganza aramukiza, kandi umukama agushize mu kiganza ciwe nta kimunaniye. Nabatsindire rero namwe muborohere, ubasha bw'Imana bubane namwe, ibaragiye ntigasinzire. Amen.
duhaguruke tugaragaze ukwemera kwacu. Nemera Imana w'urudende, dusabe. Bene wacu nimuze dushire hamwe twese tutakambira Umukama atabaza amahoro abantu ku isi kandi azoturonse ubuhirwe bw'ijuru.
twizigiye ubwo bubasha n'ubukomezi bwawe kandi tuzi neza ko atagikunanira. Mukama twumvire. Ndabahanuye kubwirwa mushimana ngo mwihereze mwebwe nyene gamba wazima mwiranda ishika Imana ku nyota. Natwe bateyiteka bikuza ngaha mu ngoro yawe turagukengurukiye cane ku nzimano y'ijambo dufunguriye. Turagusavye udufashe kugira umutima n'umubiri vyacu vyame bigukirukiye muri vyose na hose, kugira dushobore kuba ishikanwa rigushimisha. Mukama dufashe tube abumviza ijambo ryawe kandi turirangure mu buzima bwacu. Mukama tuzuze ubumwe mu miryango yacu maze duse n'uwo twakiriye. Mukama twumvire.
Imana Data mushobora byose. Imperezwa nyerana dora tuguhereza Mukama, nituzane iminsi yose umugisha w'ubukiriro, maze ibigirwa mu masalamana biranguke bimwe bishemeye, kubwa Yesu Kristo umwana wawe ukaba n'Umukama wacu, we Mana musange ubuzima riganje mu bwe bwa mutima mweranda, mu myaka yose. Niko birakwiye kandi biratunganye ko twokuninaza tukagukengurukira iminsi yose na hose, wewe Mukama muvyeyi mweranda, Mana y'amahoro mushobora vyose, kubwa Yesu Kristo Umukama wacu, niwe yatewe ikigongwe n'abantu bacumuye, yemera kubyagwa na Bikira Mariya, niwe yababaye ku musaraba ngo adukize urupfu rudahera, azukiye mu bapfuye naho aduha ubuzima bw'amahoro. Nico gituma twiyeze ku bamarayika bose uko bangana, tugashira hamwe n'abafise ububasha bose bo mw'ijuru, ngo dutere ururirimbo rwo kukuninaza, kandi twame tuvuga tuti: Mana nzima niwe bweranda nyabwo n'ubweranda bwose bukomokako, nico bituma tugusavye uruhuke mutima mweranda, atagatifu zishikanwa yihinduke, itubere umubiri n'amaraso ya Yesu Kristo Umukama wacu. Igihe bagira bamufate agira ngo atangure kubabara kuko avyishakiye, yafashe umukate arabukengurukira arawumanyura, awuhereza abigishwa biwe avuga ati: akire murye mwese, iki n'umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu.
Mwese iyi ni ikarisi y'amaraso yanje, amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho, aza guseswa ku bwanyu no kubw'abesha bagize ibicumuro, ivyo murabigire munyibuka. Niho rero Mukama twibuka gufasha kuzuka k'umwana wawe, tukaguheza umukate w'ubuzima n'ikarisi y'ubukiriro, tukanakenguruka kuba duteye iteka ryo kurebuka imbere yawe ngo tugushikanire iyivuka. Turatakanze dushimitse mu mutima mweranda dukoranirize hamwe, aduhe umutima umwe ko dusangira umubiri n'amaraso ya Kristo. Ibuka Mukama eklezia yawe yagiye ku isi yose yuzuye urukundo, ibuka umupapa wacu Francisco n'umwepiskopi wacu Gervase n'abo bose bashinzwe umuryango w'abakristu. Nazima turaguhereje n'abo bakristu bagukengurukira, uyu mukristu muri karitiye ya gatanu ashimira Imana ku byiza ikunda umuryango wiwe, asabye Imana yabakomereza ukwemera no gusenga umuryango w'i Nazareti wabereye akarorero. N'uyu mukristu mu Ngagara mu karitiye ya kane yifatikanije n'umuryango wiwe akiyeguruka Imana ku myaka 60 maze y'amavuko, no ku byiza byose yamukoreye, agasaba imbabazi kuri abo bose atayigorokeye, abisabye abicishije umuryango mweranda w'i Nazareti. Mana nzima ibuka abasabyi bawe Rudasi Kayibigi ni nawe bagandukako, Claire Habonimana, Frank Ntwari, Mathieu Kibindigiri, Leonce Nzeyimana, Karoli Ihoganya, Lazare Baranyukwa, Jean d'Arc Niyonzima, Soda Bashirahishize, Joseph Niyongabo, Daniel Irakoze, Ambroise Bukise, Aurélie Bazombora. Abo bose uhamagaye bari baremeye bakabatizwa, bakishushanya batyo n'umwana wawe dupfiriye, batabare basangire bizuka. Uvuga kandi bene wacu bamaze kurenguka bakwitabye bizigiye kuzuka, nabo bose bamaze gusezera iyi si, nubakire iwawe bamwe umuco w'ubunazwa bwawe. Natwebwe turitakambiye twese tugirire ikigongwe, tuze dusangire nawe ubuzima budahera, twame tukuninahaza turi kumwe na Mariya muhimbazo nyina w'Imana na Yosefu mweranda umukunzi wiwe n'abatumwa n'aberanda bose baciye kuri iyi si ari abatoni bawe, tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu. Kubwiwe hamwe nawe no muri we nyene nutegeka iteka ryo gusengwa Mana Data mushobora byose, hamwe na mutima mweranda wogera urinahazwe mu myaka yose. Dusabe kuko twavyigishijwe n'Umukama kongera mbere akabidutegereza, twobwe gusenga turirimba tuti: Linda
dukingira igicumuro twame mwitekane bitagira inkomanzi turindira ubuhirwe bw'ijuru n'ihindukira ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Mukama Yesu Kristo niwe wabwiye abigishwa bawe uti ndabasigaranye amahoro ndabahaye amahoro yanje nturabe ibicumuro byacu Mukama raba nyabura ukwemera ku ekleziya yawe witabaza amahoro n'ubumwe maze ishaka ryawe riranguke yowenye n'ubuzima n'ingoma mu myaka yose. Horana amahoro y'Umukama
kubatekereza umuryango bakakira kugendera inyigisho z'abatumwa b'abakristo ba mbere. Uyu munsi ni Dominikani 22 y'umwaka A. Ibisomo by'ijambo ry'Imana, igisomo cya mbere twagisanze mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ikigabane cya 20 kuva ku karongo k'indwi gushika ku k'icenda. Izaburi ni ya 63 igisomo cya kabiri ni mu ibaruwa ubutumwa Pawulo yandikiye abaromani ikigabane cya 12 kuva ku karongo ka mbere gushika ku ka kabiri. Inkuru nziza yanditswe na Matayo Mweranda ikigabane cya 16 kuva ku karongo ka 13 gushika ku ka 20. Patiri mukuru abandaniriza ubutumwa mu iseminari ntoyi yo mu Kanyosha. Turamukengurukire kuko yaratwitangiye bishimishije. Umwungere mukuru akaba yatumukiye Patiri Beto Emile Bertin asanzwe ari umwibutsamana yitwararika abarwariye mu bitaro. Tumuhaye ikaze. Patiri mukuru wa Paruwasi Saint Joseph aramenyesheje ko kubera hariho abo byagoye ntibiyandikishe ku gihe ngo bitegure amasakramentu, barongewe indwi yose gushika ku wa gatanu igenekerezo rya 8 ukwezi kw'icenda umwaka. Inyuma y'ico gihe ntawe bazakira. Itangazo ry'ubwubako bw'ingoro y'Imana. Bakristu bene wacu nitugire Kristu. Turi n'iteka ryo kubamenyesha intererano y'ubwubako bw'isengero twegeranije mu kwezi kwa Myandagaro umwaka, hamwe n'amahera ari kuri konti imwe BCB gushika mu mpera z'uko kwezi nyene. Intererano yaciye mu biro bya Paruwase n'amafaranga y'amarundi 1,256,000. Muri ayo harimo umugwi wa Bikira Mariya Gederingo watanze 1,000,000. Umukristu aba muri Amerika nawe atanga amadolari 2,000. Intererano yaciye mu isengero ku munsi w'Imana igenekerezo rya 9 Myandagaro umwaka n'amafaranga y'amarundi 3,704,100 n'amafaranga 100. Intererano yaciye mu mibano mito mito mu kwezi kwa Myandagaro umwaka Ngagara kati ya mbere 245. Ngagara kati ya kabiri amafaranga 165. Ngagara kati ya gatatu 1,146 n'amafaranga 600. Ngagara kati ya kane 70,000. Ngagara kati ya gatanu 1,000,000 n'amafaranga 30,000. Muri ayo hari umuryango watanze 600. Ngagara kati ya gatandatu amafaranga 585. Ngagara kati y'indwi amafaranga 279. Ngagara kati y'umunani amafaranga 163. Ngagara kati y'icenda amafaranga 170. Ngagara kati y'icumi amafaranga 179 n'amafaranga 300. Cibitoke kati ya kabiri amafaranga 42,300. Cibitoke kati ya kane amafaranga 23,500. Cibitoke kati ya gatanu amafaranga 178,100. Mutakura kati ya mbere amafaranga 61,500. Mutakura kati ya kabiri amafaranga 50,000.
kigobe amafaranga 80,000. Byose hamwe mu mibano mito mito twegeranije amafaranga y'amarundi angana 3,559,900. Amafaranga yaciye kuri konti iri muri BCB ni amafaranga y'amarundi angana 636,500. Amafaranga yaciye mu mibakwa y'imanza n'amanama ni amafaranga y'amarundi angana 1,873,200. Ukwezi kwa myandagoro kose twegeranije amafaranga y'amarundi angana 1,11,000 amafaranga 40,400 hamwe n'amadolari y'abanyamerika 2,000. Amahera yakoreshejwe mu gusubiramwo ivyigwa vyerekeye kubarata no gusakara isengero, étude et devis de la charpente et couverture n'amafaranga y'amarundi angana 2,000,000. Amahera yari kuri konti iri muri BCB yose hamwe gushika itariki ya 38 Myandagaro uyu mwaka n'amafaranga amahera yari kuri konti iri muri BCB yose hamwe gushika itariki ya 31 Myandagaro uyu mwaka n'amafaranga y'amarundi angana 1,276,917 hamwe n'amafaranga y'abanyamerika 11,241 n'amafaranga y'abanyaburaya 100. Tuboneyeho kubibutsa ko umunsi w'Imana igenekerezo rya 10 Nyakanga tuzosubira kugira kigoro kadasanzwe mu guterera umugambi w'ubwubaho bw'isengero yacu. Twibukije kandi ko kuri konti muri BCB hamwe no mu biro bya paruwase na cyane cyane mu mibano mito mito iri mu makati iwacu ico gikorwa cyo guterera kibandanya. Murakoze, Imana ibahezagire. Ubw'indongozi z'inama ntunganyabutumwa ya paruwase ya Yozefu Mweranda mu Ngagara. Tugire Kristo. Tugire Kristo. Mwumvise itangazo ryerekeye abacerewe kwiyandikisha ku masakaramentu. Muzikwe ku kwezi kw'indwi twaguye twisubiramo tubategura kugira ngo dutegekanye ibigenewe. Kwezi k'umunani kose twaranditse. Ubu rero twabwiye ko iyo nyuma yumvise mu nyuma ntihagira abazoza kugorana kuko dutegerezwa guca tugira intonde umwaka w'ishuri uzotangwe muri leta natwe dutangura kwigisha. Wibutse rero abacerewe kugira ngo babitunganye. Mwabonye ko twateye iteka gusanga imbuga ya misa n'umusaserdoti Patiri Elize n'uwo muri paruwasi yacu muri karitsiye ya 5 ya Ngagara, akaba ari mu muryango wa Shomenef Kana, akaba arangurira ubutumwa ahantu bashushe cyane mu gihugu ca Chad. Akaba yaje mu karuhuko, tukaboneraho rero kumwakira umwana wo mu nzu kandi we ariyumva gusumba, tumwemerera n'igisabisho ko n'umumisiyonari ahantu hadasanzwe horoshe. Murazi na cyane cyane muri iki gihe yuko hegereye muri Niger, Chad hegereye Niger. Ni ukuvuga tubasabire amahoro, turazi yuko bibera hariya. Tuve hasi rero tubashikirize umuhezagiro w'Imana. Orano mukama
none mukanya bashaka ngo nibatisimu, none mufashe tubakirize yombi muri ekleziya. Shemurukanu wese turashika